Igenekerezo rya 2025 ntwarante umwaka w'ibihumbi 2025 ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe hamwe n'ikaze yo gukurikirana amakuru mwateguriwe n'uruganda rwa radio Haguruka. Ayo nayo ahagaze ku ngingo zimwe zikurikira. Urwanko rwaratsinzwe vyaraye bishikirijwe n'umupfasoni Margarita Barankitse yashinze ikigo Maison Shalom hamwe na Fondation Marguerite Barankitse. Hari mu birori vyo gutanguza i Kigali mu gihugu kibanye c'u Rwanda ibikorwa vya Fondation Marguerite Barankitse. Mu kiganiro yarayahaye iradiyo y'Abongereza BBC, umukuru w'igihugu c'u Burundi yongeye kugaragaza ko igihugu c'u Rwanda ari umwansi w'u Burundi. Bamwe n'abandi bagahanura Evariste Ndayishimiye gufata inzira y'ibiganiro vyotuma abarundi n'akarere bitekana, bitabaye ivyo abarundi ngo bazomwiyamiriza. Iminara y'amaradiyo atandukanye iri ku mutumba Birime Ibweru mu Ruyigi irarengeje imisi ndwi idakora. Umuyagankuba niwo wabuze. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko intwaro ihari ititwararitse ibintu ngirakamaro ngo ibereye kwirukanwa. Hari n'ayandi kuri mikro ni Dondo Jwemba z'umutima, mu buhinga bw'ivyuma hari Gisrene Manirakiza, mukanya ni Donito. Ndasubiye kubaramutsa. Urwanko rwaratsinzwe. Margarita Barankitse yatanguje ikigo Maison Shalom yaraye ahimbaje iyo ntsinzi nk'uko tubisanga ku rubuga rwa X rw'ico kigo. Ku mugoroba w'uyu wa 24 ntwarante 2025 umupfasoni Margarita Barankitse muri uko guhimbaza intsinzi ku rwanko arakengurukira abanyarwanda ku mutima w'ubuvukanyi bakiranye abarundi bahunze muri rusangi hamwe n'ikigo Maison Shalom vy'umwihariko. Ivyo birori bikaba vyabereye i Kigali mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Arashimira kandi umuryango wo mu gihugu ca Luxembourg wari uri muri ivyo birori wifatanije n'ikigo Maison Shalom. Uwo mupfasoni akavuga ko ugufatana mu nda kwa Maison Shalom n'abafatanyabikorwa bayo gutuma baha urwaruka imfunguruzo zigugururira imiryango y'akazoza keza. Ni mu gihe umupfasoni Margarita Barankitse amaze kugurura i Kigali ishure ryitirirwa Umweranda Ana, Ecole Sainte Anne de Kigali, ritanga ubumenyi kugwaruka rwaba urw'impunzi n'urutari impunzi, abanyarwanda n'abandi banyamahanga baba mu Rwanda bashima kwiga kuri iryo shuri. Umuyobozi w'ikigo Maison Shalom, umushingantahe Emerimana, nawe nyene yemeza ko ku mugoroba w'ejo hahise ikigo Maison Shalom n'abafatanyabikorwa baco bariko bigina ubugenzi bubahuza. Kubw'ubwo bugenzi mu mwaka uheze wa 2024 bashoboye gushigikira abantu 7,000 bagizwe n'impunzi z'abarundi ndetse n'abanyarwanda. Arashimira vy'umwihariko igihugu ca Luxembourg gifashe mu mugongo kuva kera ikigo Maison Shalom. Umwe mu miryango yaturutse mu gihugu ca Luxembourg, umupfasoni Margarita Barankitse yashimiye urongowe n'akarangamutima k'umuvyeyi yitwa Nicola Wamukako hamwe n'umuryango wiwe washoboye gushira mu ngiro ivyo wari wiyemeje mu gushikiriza muri ivyo birori ikigo Maison Shalom imfashanyo y'ibihumbi 40 vy'amafaranga y'amanyaburaya mu ntumbero yo gushigikira ishami rya Fondation Marguerite Barankitse ryaraye ryuguruwe i Kigali mu gihugu kibanye c'u Rwanda
nk'uko vyashikirijwe na Jean Claude Niyonkuru arongoye urwego nshingwantwaro rwa Fondation Margarita Barankitse. Navyo nyene tubisanga ku rubuga rwa X w'ikigo Maison Shalom. Umukuru w'igihugu c'u Burundi abandanya gufata igihugu c'u Rwanda nk'umwansi w'igihugu c'u Burundi. Yaraye asubiriye kubigaragariza mu kiganiro yahaye iradiyo y'Abongereza BBC. Evariste Ndayishimiye arongoye Burundi muri kino gihe yagiriza abarongoye u Rwanda ko bashaka gufata Bujumbura baciye mu buseruko bw'igihugu ca Kongo, agatangaza ko nimba bashaka Bujumbura baciye muri Kongo, Evariste Ndayishimiye nawe ngo azofata Kigali aciye mu Kirundo. Bamwe n'abandi bahanura umukuru w'igihugu c'u Burundi gushira imbere ibiganiro hagati y'abarundi hamwe n'akarere kugira ibibazo bihari bironke umuti urama, ataruko abarundi ngo bazova hasi bamwiyamirize. Inkuru tubaza ni Netenonsi Mutoni. Aragaruka no kuvyije Musikabarebe ajejwe imigenderanire y'u Rwanda n'akarere yagirije umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yagirishije inama abo mu bwoko bw'abahutu abahamagarira kwica abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Evariste Ndayishimiye avuga ko ari umukenyuro wo kwambika ibara u Burundi, ngo niyo mpamvu Evariste Ndayishimiye ngo yamugabishije ko abarundi batazokwemera gupfa nk'abakongomani, ngo bazopfa bariko baragwana, ngo kuko abarundi ni abagwanyi. Ngo nayo niyo yakunze Bujumbura aciye muri Kongo, Evariste Ndayishimiye nawe azokunda Kigali aciye mu ntara ya Kirundo. Tumutega abiri. Bimwe bavuga ngo umwasi wawe aca umukunzi, nivyo bariko baragira ndahandi. Navuga ngo abanyarwanda ntibabizi, barabizi yuko Burundi budapfa bushigikiye umuntu wese agira ubwicanyi mu Rwanda, barabizi. Umushikiragaji Kabarebe umuntu tuzinanye anzi n'ingene meze yaranyagirije neza ko cyashaka kugira ihonyabwoko y'abanyamurenge yuko nagerekeje inama abahutu. Mugabanyamurenge nabo twirigwana tuvugana mugaranyambika iryo baragusa kugira ngo amakungu abone Burundi nabi. Bavuze rero Burundi barafasha FDL kugira ngo bambike ibara Burundi. Nico gituma je namugabishije umunsi bazodutera no Rwanda ruduteye abarundi dushobora kwemera gupfa kugira abanyekongo bicwa. Twe tuzopfa turiko turagwana ko abarundi n'abagwanyi. Niyo abayakunze Bujumbura aciye muri Kongo, natwe tuzokunda Kigali duciye mu Kirundo. Mu ntara ya Kirundo mu gihe aramutse yatanguze isekeza kuwa 11 Ruhuhumi 2025 yo gufasha abanyagihugu babuze umwimbu biturutse ku ruzuba, niho umukuru w'igihugu c'u Burundi yaheruka gutangariza ko yiteguye kugwana n'igihugu c'u Rwanda, aho yabwiye abanyakirundo ko batogira ubwoba kuko n'umunyagihugu w'Inyanzarake Imakamba mu manuko bw'u Burundi ariko ategurirwa kuzoba ari mu Kirundo kugwana iyo ntambara. Kurikire uko yabishikirije ico gihe. Abanyakirundo ikinda kibabwire ntimujya mu kondora zose. Muramatari yavuze ati umubanyi mubi murazi ko ariko araduhigira, mugana aramaze kumugabisha uzotuvyoga tuzomuvyonga. Aho mwe muritegura ntimugire ubwoba, bajya turazinanye kuva ku ntwaro ya Cami batigeze batunesha. Ubu dushobora murabibutsa muti murazi mu Kirundo aho byavuye, noneho ntibazari mwebwe mwenyene twese n'uw'Inyanzarake ari ku rwego rwa Tanzania uraba Kigoma atobaraha abarundi twese ntituzokwemera ko dupfa nk'abanyekongo. Aganda babwire noneho ntabyo kubaho kuko avyuraho tarabizi tari navogerwa twebwe ntagire ugira ubwoba. Ubumwe gusa n'agacaruka mugume mucunze turari zawo twese ijoro n'umurango nta ngorane. Nico gituma rukubaka tugavye turima tugavye ivyo mwana muvyumva biteza gukora tugavye. Ntagero uca yibaza ngo duca tubaza guhagarika, oya tuguma dukora kandi tugavye. Habimana nayo iri hejuru niyo nyene ingabo. Hari abantu bigirisha ngo barahambaye, hariho n'abatera ubwoba nkuko urabona ngo ntabigwanisha mufise. Ibigwanisho barazi ibyo ari byo. Twaba turi kumwe n'Imana kandi Imana izoduhezagira. Bamwe n'abandi bahanura umukuru w'igihugu c'u Burundi gushira imbere ibiganiro hagati y'abarundi hamwe n'akarere kugira ibibazo bihari bironke umuti urama, ataruko abarundi ngo bazova hasi bamwiyamirize. Ndagushimiye ni Netenonsi Mutoni kuri iyo nkuru.
urunani sefor arusha rwa bamwe mu batavuga rumwe na CNDD FDD rwasohoye urwandiko ku bijanye n'amatati yatumye haba intambara mu buseruko bw'igihugu ca Repubulika ya Kongo iharanira intwaro rusange. Intambara n'igihugu c'u Burundi cahavuye kirungikamwo abasirikare kuyigwana. Frederic Bamvuginyumvira arongoye urwo runani arashikiriza ibikuru bikuru biri muri urwo rwandiko rwatewe ko umukono kuri uyu wa 24 Ntwarante 2025. Muri no tangazo rero twagarutse ku muzi w'iyo ntambara aho abantu basa n'abatutsi bo muri Kongo za Masisi abanyamurenge bari ngaho kubera kahise k'ibihugu vyacu imbibe zaciwe n'abazungu hanyuma n'ingene abantu bagiye bimukira mu bindi bihugu. Dusanga rero yuko abantu badashobora kuzira ubwo bwoko bwabo canke imbibe zaciye batari bo baziciye, hanyuma na ubutegetsi rero bwa Kongo bugashaka kubigiza inyuma nkuko vyabaye mu itegeko ryo mu 81 hanyuma aba nabo bakanka bati ntibishoboka. haba ibiganiro mwaka wa 2009 barashika ku masezerano, mwaka wa 2012 baravuga bati amasezerano ko adakurikijwe reka dufate ibigwanisho, barafata ibigwanisho. ubu rero mwaka wa 2001 intambara irabasubira kandi isutamye. ubu rero mwaka wa 2005 bari bafashe igisagara ca Goma, no kuvuga umugwa mukuru wa Kivu ya ruguru, hanyuma na Bukavu umurwa mukuru wa Kivu y'epfo. ubu rero abantu barabona ko ibintu bishushe, ndetse ishirahamwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko iraza isanga ikibazo nticyoroshe, ihanura ko abantu boje inama n'abagize ibihugu vya Afrika yo mu manuko nabo nyene baraza. uyu munsi barimo barabona yuko iyo ntambara atari intambara yohezwa no gushamirana n'ibigwani bafise ibigwanisho, ahubwo babwiza kwicarana. haba rero ikibazo rero c'u Burundi kubera imvo z'umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiye gufashanya na Kongo ngo barimo baragwanya na M23. yibagira rero ko M23 ari mu bisanzwe abanyekongo, igihe abanyekongo kandi abanyekongo nta kindi yo kibwiza kwinjiramwo, kirazira. Nico gituma rero uyu munsi arimo arasabwa kuvanayo ingabo ziwe, kuko nabandi bavuye bategereye yuko atari ingwani izomara ico kibazo, si wato bitegera. rero afise inyungu ziwe arazivugira hejuru bazimenye, ariko ntarimo ararondera amahoro muri Kongo. rero tumaze kubica hirya no hino tukaraba ingaruka z'iyo ntambara mu gihugu c'u Burundi, aho abanyekongo babaye benshi mu Burundi, aho baza bafise amafaranga y'amadolari, ayo nayo agacatuma mu Burundi abantu bari basanzwe bakennye, aho baba batunze bari baba mu mazu bakabasohora, kuko bavuga bati twe turakeneye abariho ubunyene kandi bariho amadolari. urumva no gusuma bigaca bigorana, ingorane zikaca zinjira mu zindi. hariho rero n'ingorane usanga abantu bavuga bati abo n'abantu u Rwanda n'abatutsi baje gufasha n'M23 ngo baze kura ubutegetsi bwa CNDD-FDD ku ngoma, ni kuvuga abahutu. rero ugasanga byo byose babishira mu bantu bikaca bitera ubwoba, ugasanga bizanye ya mitima y'uruhagarara amasezerano y'Arusha yari yagerageje guhwamika. uwo arongoye urunani sefor Arusha abandanya ashikiriza impanuro zatanzwe n'urunani arongoye zofasha gutorera umuti ayo matati yavyaye intambara ziriko zigira ingaruka mbi mu karere ndetse no ku banyagihugu b'Abarundi. muri izo mpanuro leta y'u Burundi isabwa gukura muri Kongo abasirikare b'Abarundi vuba bwango, kuko iriko irateranya na rijya ikibazo c'ubwoko kitazanywe n'Abarundi. nayo ibihugu vy'akarere bisabwa gutumbereza ukuri, bireke kuyeyembeka intambara ishobore guhera. nayo leta y'Ububirigi
bayitera akamo kugenza buhoro na rya ababirigi aribo bashatse kuguma muri Kongo mu Rwanda no mu Burundi babanje gucamwo imigwi abantu bamwe bakitwa abahutu abandi abatutsi mu gihe leta mbirigi ishatse gufasha kugira amahoro agaruke isabwa gufata kumwe ibihugu bitatu vyo mu karere vyakoronijwe n'ububirigi ireke gufatira bamwe ibihano ivyo irondera muri Kongo ibirondere mu kumvikana na Kongo itabicishije mu bindi n'ayandi makungu urunani Sefor Arusha rwagize ico ruyasaba. Rero umuntu aravye ivyo twavuze tuti reka duhanure abambere duhanura ni leta y'u Burundi tuyisaba yuko yokura ayo basoda vuba bwango kubera ko iri kwirateranya kandi dategera yuko abantu ico kibazo c'ubwoko si kibazo twazanye hari abakizanye kuvana iyo tubigenderako tuba turiko turisamburirako nk'impene kumenga nta bwenge dufise. Bwa kabiri n'abarundi bonyene aho tubasaba yuko boguma bafatanye munda birinde abantu baza kubacamwe imirwi ngo n'abahutu ngo n'abatutsi abahutu ngo barapfuye abatutsi ngo barapfuye habe namba twebwe turipfuza yuko baguma bafatanye munda ntihagera ababesha ngo bagende kwicana ngo niyo nyishu. Abagatatu ni leta ya Kongo aho tubasaba yuko boraba ibwirizwa nshingiro ryabo ico rivuga ko atabanyagihugu banyagupfa n'abanyagukira bose ari abanyagihugu bafise uburenganzira bungana. Ubwa kane n'abanyekongo bariko baraziribi bihangane twibaza yuko ivyo ari byo byose bizohera turimo turabaremesha yuko ikibazo kirimo kirigwa hirya no hino kandi uko amaherezo kizotorerwa inyishu. Abakurikira ni ibihugu byo mu karere dusaba yuko botegera kw'intambara iguma ibandanya kubera ko bibananira kupushira aho kuri gushize bikabananira gutumbereza aho kuri maze bakayembeka mu gutora inyishu arivyo bica bituma iyo ntambara idahera. Nibicare babona ikibazo ko kiri hanyuma bagitorera umuti. Abanyekongo babwirizwa kuba abanyekongo hanyuma nta kuvuga ngo wewe ngusa gutya ngo wewe ngusa gutya kubera ko uko siko mu isi byavuza kugenda. Abandi tutera kamo ni leta mbirigi tuyisaba yuko yogenza buhoro kubera ko muri kijye bijya bihugu irazi ibyo hakoze bashaka kuhaguma mu kuducishamwo imirwi y'abahutu n'abatutsi. Ubu rero turabasaba ko botegera ko turi bihugu kandi igihe turi bihugu tubwiza gusezerana ingene tubana n'ingene imigenderanire ibwirizwa kuba. Hariho ibyo barondera mu kijya gihugu ca Kongo ndabirondere mu mutekano bumvikanye na Kongo kandi bashaka gufasha ibihugu bya bihugu bitatu ndabifashe kumwe ntibakuremwa kimwe mwe turakubakunda abandi ngo mwebwe turabafatiye ibihano. Oya ni bafata inzira imwe kuko ntibabandanye bibutsa ibyo bihe bibi badushizemwo kandi byatugoye no kuvamwo. Tugasaba ahubwo yuko abantu b'abarundi canke abantu ibyo bihugu tubotegera ibyo ibibazo twaciyemwo tukarabimwe dufatana mu nda kandi tukabitorera umuti turi kumwe. Abanyuma dutera kamo na makungu aya makungu cane yasorikirwa na MONUSCO harya byaranse nabo tukabasaba yuko baza by'ukuri kurondera amahoro ntibaze kurondera inyungu zabo ku nyungu zo muri karya karere. Nico tubasaba kandi tukababwira tuti aho kwihutira kuraba M23 ni kuki bataraba n'iyindi mirwi ya FDLR binjiranye ibigwanisho mugabo byabananiye kubibaka. Igiro barabashaka amahoro nibarabe ngucu urubanza rw'abambukana rarangamiza nibarangamize hanyuma baheze bavuge bati ibyabwirizwa kuba nibi gutyo by'ukuri bazana amahoro mugatara gucengana bituma intambara ikomera. Murakoze. Nuwo yali Frederic Bamvuginyumvira arongoye urunani Sefor Arusha akaba
yarabaye n'icegera c'umukuru w'igihugu mu Burundi. Mu buhinga bw'ivyuma babanze batumirira amate inyuma y'akaruhuko gato duce tubandanye n'ayandi twabateguriye hano kuri radiyo Haguruka. Ibiganiro vyo gushinga ikigo cihariye c'ubushakashatsi kugira hatuzwe indwara ya malaria mu Burundi biriko birakogwa. Malaria niyo ndwara ya mbere iriko irasasika inganda mu Burundi ndetse igahekura imiryango, abana bakaba imfuvyi n'izindi nkurikizi. Ivyo bigatuma Uburundi busubira inyuma. Ni muri iyo ntumbero igisata c'ububirigi kijejwe iterambere Enabel kibicishije mu mugambi Malaria P ufashwe mu mugongo n'ikigo Fondation Bill Gates kiri kumwe n'ikigo c'ubushakashatsi ku ngwara zibonekeza mu karere ko hagati y'isi Institut de Médecine Tropicale ci Anvers mu Bubirigi vyaraye bigendeye kuri uyu wa 24 Ntwarante 2025 ikigo c'ubuvuzi Institut National de Santé Publique INSP mu mfunyapfunyo mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene hoshigwaho ikigo cihariye c'ubushakashatsi ku ndwara ya malaria. Muganga Samuel Vane arongoye umugambi Malaria P ushigwa mu ngiro na Enabel yamenyesheje ko kimwe mu nkingi z'umugambi Malaria P harimwo igisata c'ubushakashatsi. Kubwiwe ngo ntawoshobora kuvuga ko agire agwanye malaria atagira igisata c'ubushakashatsi iruhande, kubera kenshi malaria bayibonera muri laboratoire. INSP rero niyo yahiswemwo kugira izokorane n'ikigo c'ubushakashatsi mu gukora ubushakashatsi ku ndwara ya malaria kugira ngo iyo ndwara iranduranwe n'imizi. Bamwe mu banyagihugu batashimye kuduha amajwi bashikiriza ko iyi ndwara ya malaria itoreka gusasika inganda mu Burundi ngo kuko isanzwe itera n'abanyagihugu batakironka ivyo bafungura bikwiye, ngo bigatuma umubiri udashobora kwigwanira gutyo bagaca bahasiga ubuzima. Ngo ni vyiza ko iyo ndwara ituzwa, ngo ariko ubukene n'inzara navyo nyene bidatujijwe mu gihugu n'izindi ndwara ziturutse ku gufungura nabi zizoshobora guhitana benshi. Bakabona ko leta ikomoka muri CNDD FDD idafata ingingo zikwiye kugira haboneke umuti urama ku ngorane zihanze Abarundi. Kuguma batakaza umwanya ngo vyoba vyiza Abarundi bavuye hasi bagasezerera ubwo butegetsi. Ku musozi wa Birime uri muri komine Bweru intara ya Ruyigi haraheze ikiringo c'indwi irenga iminara y'amaradiyo atandukanye ishinze kuri uwo musozi itariko irakora kubera ko ibiti vyahashikana umuyaga nkuba kuva ku ruzi Kayongozi vyahenutse bikaba bitarasubirizwa. Mu gihe n'imashini abakozi bo kuri iyo minara bahora bikora ko zikoresha igitoro co mu bwoko bwa mazutu naco kikaba kitaboneka, ibikorwa ngo bisa n'ivyahagaze n'amaradiyo amwamwe ntacumvikana. Bamwe mu banyagihugu bakaba bavuga ko ari akamaramaza kumva ikibanza gifitiye akamaro kadasanzwe igihugu kibura umuyaga nkuba. Kubwa bamwe n'abandi intwaro ikomoka mu mugambwe CNDD FDD ngo nta kindi isigaje atari ukwirukanwa ku butegetsi. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Ibiti 12 bitwara intsinga z'umuyaga nkuba nivyo haheze ikiringo c'indwi irenga vyarahenutse kuva ku rugomero rw'uruzi Kayongozi utera uje mu kibanza kirimwo iminara y'amaradiyo atandukanye ishinze ku musozi wa Birime uri muri komine Bweru intara ya Ruyigi. Ivyo biti bikaba bitarasubirizwa. Amakuru radio Haguruka ikura kuri uwo musozi wa Birime ashikiriza ko muri kino gihe ibikorwa ngo bisa n'ivyaha
vyahagaze eka n'amaradiyo amwe ntacumvikana mu turere tw'intara za Ruyigi na Cankuzo. Aho ni mu gihe n'imashini abakozi bo kuri iyo minara bahora bikorako zikoresha igitoro co mu bwoko bwa mazutu, ico naco kikaba kitaboneka. Ku bw'amasoko yacu muri bamwe mu bakozi bo kuri iyo minara, imashini imwe ngo inywa amaritiro agera ku 8 y'igitoro kw'isaha. Ayo makuru abandanya avuga ko imbere y'uko uwo muyaga nkuba uzanwa muri ico kibanza hari ishirahamwe ry'abashinwa ryari ryahazanye ivyuma bikoreshwa n'imishwarara y'izuba kugira bisahirize. Ivyo vyuma bikaba vyahavuye bihitanwa n'imiriro ikunze kwibonekeza cane cane mu gihe co muci ku mitumba itari mike igize iyo ntara ya Ruyigi.